Ikibazo cya mbere yabajije ngo ko yaba adakina atanga n'akarorero keza nka Saido avuga bya Nyange n'abandi nagira ndakwizeze ko bari en forme bameze neza nta kibazo kandi uvuze kudakina shampiyona zigitangurira bamwe ni kuri uno mwanya biragoye kumenya cyane ko Munteka arakina ko unaravye n'igihe duherutse gukina match ya Seychelles igihe si kinini cyane ku buryo umuntu ashobora kuba yatakaje forme yiwe surtout kumukinya ari experience nka Saido n'umuntu azi cyakora n'umuntu agwaye ino qualification n'umuntu muramuzi w'ingwanyi n'umuntu atemera gutsindwa ubw'ivyo no gukuramo amakenga nkuko mwatanguye mudushimira twahamagara cyane twozana umuntu tubona ko adafise cyo tumarira humura bameze neza nta kibazo amakuca Nyange cyanishura nica icyo Olivier yavuze Nyange n'ubu deje kuvugana ari muri yaramaze igihe ari muri programme de renforcement musculaire yiwe kuri prome yarafise amara igihe akora wenyene bamuha iyo programme yarayikurikiranye neza arayiheza acaja muri na programme yo isa nkaho nka precision iyo kuko abandi bari bayikoze wacha bamurondera in advance kugira ngo abikore yarabikoze ubu tuvugana inondwi amakwije imisine akorana na equipe à 100% ko yarabanje gukora kuri 80% babe ko we yagize bamaze gukora kuri 80% nivyoroshe kuri we kuko ariko akora ibintu byinshi ku mwanya muto ariko n'umuntu afise umutima ukomeye wo kwakira ibyacamo no kumara amakinga ko mbese ntiwe ndanabivuga cyane ashiramo n'uburyo bwinshi burenze nubwo equipe ikorera kugira ngo ashobora kuba ameze neza tumusabire Imana abandanye neza ndizera ko tuzogera kuri zijya match azoya yamaze kumera neza kuko amaze kuja kuri programme ya equipe tutine semaine yo gukora 100% bisigura ko ashobora gukina match atakindi kibaye ahubwo gusa nk'abarundi tumusabire ntagire kandi ingorane ariko kugira amakuru mfise ubu n'ubu deje kuvugana yaravuye muri entraînement ameze neza ari tayari gukina.